kwa kundi nyine nk'ibisanzwe muri kumwe na Jewe Lucide Odi kuri ya YouTube yanyu Lucide Division Official. Ni kuvuga uno munsi twaje kurabira hamwe ico bita niche. Niko kuvuga ngo uruhande ugomba guhagararamwo ugomba gukoresha YouTube channel, ugomba gufungura YouTube channel, ugomba gukora ibiganiro, hari uruhande ugomba kwerekezamo atari gufatafata ivyo ubonye vyose. Nivyo twakwita niche canke sinzi ko ari nka content. Uyu munsi rero tubazaniye niche zishika 15 umu YouTuber wese yoshobora gukoresha agahembwa bivana n'uruhande aherereyemo, bivana niche aherereyemo, ariko barabiye kuri CPM. CPM bivuze iki? Cost per mille. Ni kuvuga ni igiciro bagomba kuguhembera ama views igihumbi ugitangura guhembwa. Ibyo byose babiguhembera bivana na niche. Ariko si ibyo gusa, hari ibintu byinshi baraba niche, baraba monetization strategy, baraba audience engagement, baraba content quality, baraba video length. Ubu ni kuvuga ubunini bwa video ukora, baraba geographical location, aho iyo channel yawe iherereye. Ni kuvuga ama business mesh canke ama niche mesh ahembwa bisunze i CPM niyo bisunga. Washobora guhemba make kuri za views igihumbi cyangwa guhemba meshi. Nivyo tugiye kurabira hamwe. Ama niche 15 niyo tubazaniye imwe yose hamwe na CPM yayo. Iyi channel rero nk'ibisanzwe uko twabigenje, uko twabitanguye, turacari hasi, turashaka gushika kure. Turashaka kubazanira ibiganiro byinshi, turashaka kubazanira ibintu byinshi bishobora kubaka. Ibintu byinshi bishobora kubaka bivuze iki? Uyu munsi ku isi yose, ntabwo ari mu Burundi gusa cyangwa mu Rwanda n'ahantu hose, ubuzi bwarabuze, ubuzi bwarakenye, ariko abantu bo baguma biyongera kandi ababurimo ntabwo bari bubure kure. Ariko abantu tushaka kubaho, reka twige kwiteza imbere. Yego uyu munsi turavuze kuri ku bijanye na YouTube, ejo tuzoshaka kubona kubijanye n'ibindi uko umuntu ashobora kwitwara kugira ashobora kwiteza imbere. Nico twaharaniye gushira kuri ino YouTube channel yacu, akaba ari nayo yanyu. Ushaka kuba umuntu akomeye, ushaka kuba umuntu afise amahame ngenderwako, ukaba n'umuntu ugomba kuzirana n'ubukene. Ubukene burajyana abagenzi. Yego byose ndazi turabizi, turabyumvikanako, kandi mu by'ukuri nta muntu azoguha ikintu ciwe kugeza ku iherezo, ahubwo tugomba kwimenya nyine, tugakora cyane, tukimenya cyane. Rero reka tuje kuri niche ya mbere. Okay, turaja kuri niche ya mbere. Niche ya mbere yitwa ngo making money online. How to make money online. No kuvuga niche ushobora kwigisha abantu gute bashobora ku making amafaranga online. Iyi rero niyo ya mbere ihemba menshi, baguhemba menshi kuri CPM yayo. Ihemba ayashika ku madora 13.52. Murumva aho ya CPM nababwira ni kuri za views igihumbi. Muravyumva, kuri za views igihumbi ushobora kugeneratinga amadolari 13.52. Iyi rero ni ya mbere. Kandi iyi rero nta nubwo baguhemba bisunze ngo abantu ngo baje kukuraba cyane kuri YouTube channel, ahubwo baraba uburemere ifise, baraba iyo niche wahisemo ukuntu imeze, ijanye no kwigisha ibyo kugeneratinga income online. Okay, iyo niyo ya mbere.
hari n'iyindi nyene ishobora ariko ntabwo ikunze kumenyerwa cane, iyo bita affiliate marketing, nayo uwikoresha ashobora kuronka amadolari 22 kuri ya CPM. Murumva ayo mafaranga ukuntu angana, ni menshi cane. Ayo uca wumva yuko ni views 1000 ashobora kuronka ayo madolari angana nk'uko oye. Niko rero bayiraba, niko bayihemba. Iyo nishe ya mbere niko ihembwa. Turaje kuri nishe ya kabiri. Nishe ya kabiri ivuga iki? Nishe ya kabiri niyo bita digital marketing. Ni ku bantu bavuga ivyerekanye n'ubucuruzi bwo kuri social media marketing channels. Nico bashikiriza bakigisha abantu ukuntu bashobora gucuruza kuri social media, zaba za Facebook, Instagram, Twitter n'izindi, za LinkedIn n'ibindi. Ni kuvuga abo bantu rero, umuntu yashikanye za views 1000 ku video imwe, views 1000 bivuze CPM, aronka amadolari 12.52. Iyo niyo nishe igira kabiri. Niyo nishe igira kabiri ishobora kuba igahimiriza aba entrepreneur, ama small businesses. Okay, noneho bakigisha ibijyanye no gutagetinga, bivana n'ubucuruzi, bivana n'igicuruzwa, bivana n'abantu bashaka yuko bashikirwa n'icyo gicuruzwa, bivana nimba ari kwigisha ikintu cyose kuri YouTube. Okay, kijanye na digital marketing, nimba ari cigwa bakagishikiriza abo bantu bakamenya gutagetinga. Iyo nishe niyo generatinga amadolari menshi kuri CPM yayo. Ubu kurikira turaja no kwindi iza kugira gatatu, ariko tukiri kuri nyene ku abantu bose. Hari abantu benshi bafite ubumenyi kandi bwinshi cyane bijyanye na digital marketing. Mushobora kucreya amachannel yanyu mukigisha abantu kubijyanye na digital marketing, kuko digital marketing ni ikintu cya mbere kigiye kizotwara isi mu minsi mike cyane, mu minsi iri imbere, kuko ubuzi bw'ubu mwino minsi ubusa nkaho buriko buragabanuka. Rero abantu tukaba duhimirizwa, tukaba dusabwa kwihangira imirimo yacu. Turaje no kuri nishe ya gatatu. Nishe ya gatatu iragira iti personal finance and investments. Bivuze iki? Ni nishe yerekeye ibintu byo kwizigamira, ibintu byo kumenyera gestion y'ibyo ufise. No kuvuga iyo nishe iratwereke twese muri rusangi, yaba umu YouTube canke yaba utariwe, kuko ibyo urose ugomba kubizigama, kuko ntumenya ejo hazoza ukuntu uzobaho. Iyi nishe rero iratwigisha, abayikoresha batwigisha uko dushobora kuinvestisa, uko dushobora kugera ibyo dufise mu mastoke yacu. Nko mwakindi giho banatwigisha uko dushobora gufata ubutunzi bwacu tugashobora no kubukoresha mu ma crypto. No kuvuga iyi nishe yoyo rero abayikoresha ba generating kuri CPM yayo amadolari ashika 12. No kuvuga ni menshi cyane. Abantu bazikoresha rero barabaye bakire mu byumve kabisa. Nawe aho uri hose, nimba uri mu Burundi, nimba uri mu Rwanda, ku bantu benshi banyumva ahantu uri hose, dushobora kuba tuvuga ururimi rumwe. Ndazi ni Kongo harimo abantu benshi batwumva, haba Tanzania harimo abantu bavuga Ikirundi, Igiha, Ikinyarwanda, okay, n'izindi ndimi zifite aho zihuriye n'indimi zacu. Mwakagombye rero kugira ibyo mwigishije ku byo musanzwe muzi, ku byo musanzwe mukora buri gihe cyose, kuko niba uri mu gestionnaire mu kazi kawe ugomba kwigisha n'abandi bantu uko bakagombye kubaho ku byerekeye amafaranga.
murakoze. Nishe igira kane ni education content. Iyi nishe rero iri profitable cyane kubera ko mwa kino gihe abantu benshi bashaka kwiga kandi abantu benshi ntabwo bashaka kwicara ku ntebe y'ishuri, ahubwo wowe mwigisha, ahubwo wowe uzi ikintu cyaje cyose urakwiye gukora ku byerekeye kuri no educational content. Iyi yo gufasha cyane mu gufata ibyawe ukora, niba haba mu ishuri, niba kwigisha cyangwa ahantu hariho hose, ukongera ukabizana kuri YouTube channel maze ukigisha n'abandi bantu benshi, maze ikanagufasha kuko iyi irafise CPM nini cyane, ifise CPM ishika ku madolari 9.89. ni kuri za views 1000 zonyene niyo bahera ko baguhembera. Urumva ko ayo madolari atari make, ni menshi cyane, kuko hari n'izindi nishe nyinshi usanga ziri hasi cyane gose, kandi iyi ndazi n'abantu benshi bashoboye ibintu byinshi kubyigisha kubikora, noneho bagakwiye no gufata nimba ari za telefone zabo, nimba ari za kamera, nimba ari iki, buri kintu cyose gishobora kuba kimworoheye mu kugira ngo ashobore kwigisha abantu kuri YouTube, kugira ashobore gufata amashusho n'ubundi buryo bwose ashobora kubikoramo. Umuntu wese yobikora afise ubwo bumenyi. Iyi nishe irakenewe cyane, ifise akamaro kanini cyane, kuko abantu benshi dukeneye kwiga. Please mubikore, haba mu Burundi haba abanyarwanda, kuko abantu benshi bakunda kwibanda ku kintu bise lifestyle, ariko nayo nyene turaza kuyigaruka ko umuntu wese ashobora kuba afise ikintu yo kwigisha nacigisha kabisa, arakirekuriwe kandi murabishoboye. nimubikore maze twiyandurire aya mafaranga ari kuri YouTube. Nishe ya gatanu, technology, cars and gadgets. Iyi nishe rero niyo yindi generatinga CPM nini cyane kubijyanye na technology. Wewe uri umufundi, wewe ushoboye gukora buri kintu, ushobora gukora imiduga par exemple, ushobora gukora amatelefone, ushobora gukora za kamera, ushobora gukora buri kintu. Rero wagakwiye gufata ibyo ukora ukabishyira kuri YouTube, kuko nayo irahemba cyane mu kwerekana ibyerekeye technology. Ugakora ibyerekeye technology maze nawe bikakubyara umusaruro mu byo uri kurakora aho nyene, no kubyigisha abandi kuri YouTube. Iyi nishe rero nayo iraronka atari make, iraronka CPM atari ntoya, iraronka CPM ingana na n'amadolari 7.31 kuri views 1000. My friend, nawe uri umufundi kabisa, kandi mu gihugu iwacu, mu bihugu by'iwacu turafise abafundi benshi bagakwiye ko mu ubwo buryo ufise aho ukorera kandi heza. Rero ibyo uri kurakora ni byiza, urabishoboye. Wagakwiye gufata kamera cyangwa ugakoresha na telefone, maze ugakora content yerekeye ibyo uri kurakora, maze ukabya-uploadinga kuri YouTube, maze bigafasha n'abandi bakiga ukabigisha. Ariko nawe umenye ko utazobora kurakorera ubusa, umenye ko uri kurakorera amafaranga mu buryo bwose bushoboka. ngo waba wicaye waba uticaye uba uriko urakora, uba uriko urakorera amafaranga, ego ugomba kubikora. Twagiye na nishe ya gatandatu. Nishe ya gatandatu niyo bita ASMR. Okay, iyo nishe ntabwo imenyerewe cyane, ni nishe bita ASMR and Audrey Certifying. Nukuvuga iyo nishe ikorwa n'abantu bake cyane, bake bashoboka. Ndazi abantu benshi muri twebwe ntabwo tuyizi, nta nubwo tuzi uburyo ikora. Rekera ndababwire, iyi nishe ni kwa kuntu ushobora kuba nk'akarorero
ushobora kuba ufise umwana maze ukamubwira buke buke n'ijwi riryoheye amatwi buke buke nyine kugira ngo ashobore kukumviriza, ashobore gutekana, ashobore gutekereza. Rero iyi nishe ikorwa n'abantu bashikiriza ibiganiro mu tuzu turongoreye buke buke maze tunyengetera mu matwi, nawe ukiyumva ukumva ko uruhutse, ikagufasha kuruhuka bivana n'iyo nishe n'icyo kiganiro uba uri kurumviriza ukuntu kiba kiryoheye amatwi. Iyo nishe rero ikunze gukorwa n'abantu bake cyane, irafasha mu kuruhura. Iyi nishe nayo nyine rero ifise CPM niniya cyane, ifise CPM y'amadolari 3.50. nk'ubu bishoboye rero ashobora kuyiraba akagira ama research kuri internet, maze abishoboye kabisa ariyo mpano yiwe yo kubwira amajambo meza, akabwira abandi, akanyengetera mu matwi, akabafasha kuruhuka, akayikoresha maze ikaba content yiwe kabisa, ishobora kumufasha nawe akageneratinga amafaranga cyangwa amadolari bivana naho uherereye. Ya indwi turagiye kuri nishe yacu, nishe dukunda turi benshi, ndibaza buri wese arayizi, ni nishe bita lifestyle. Iyi nishe rero lifestyle sinuko ishobora kuba ifise CPM niniya cyane, ariko abantu benshi mu karere tubayemo barayikunda kuyikoresha kuko bishoboka cyangwa biraboneka ko ariyo yoroshe mu buzima bwacu bwa misi yose, kuko yerekana uko ubuzima bwacu bumeze, uko tubayeho, byaba iby'amatiku, byaba iby'ekora, ikintu cyose ni lifestyle, ni imyidagaduro. Yego, haba ku baririmbyi, haba ku biki, ku byerekana, ni lifestyle, ubuzima bwa buri munsi. Niyo nishe rero tugeze ko igira indwi. Iyi nishe rero ikorwa n'abantu benshi, iri populaire cyane, ndazi nawe murabizi. Abantu bayikoresha urazi amamiliyoni mufise y'aba subscribers cyangwa views, niyo iri populaire cyane. Iyi rero ifise CPM y'amadolari 3.47. Ubwo nawe aho uri hose, waba uri mu cyumba, waba uri guteka, waba uri hehe, ibyo urimo byose urashobora kubikoresha maze ukabikora neza, lifestyle yawe ukayerekana neza, maze nawe ukicira amafaranga, ukicira amadolari kuri YouTube. Urabona uhereye ku madolari 3.47 si make cyane, kandi koko bikunzwe n'abantu bawe, nawe uba umukire kabisa, ukaronka amafaranga. Target dufise kuri na channel rero ni ubukire, ni gukira akazi, ni gukora tukaba abakire. My friend, ndakuzaniye nishe igira 8. ni nishe nawe naho ubona ko unakunda, kuko urabizi ko wambara ukabegwa, uko ubikora kose kabisa birakubera, urabegwa nawe ubikora. Ni nishe bita fashion. Okay, fashion mu Kirundi navuga dufate ni kwambara neza muri make. Ntabwo ari kwambara neza kwa kundi, ahubwo ni nko kubarora mode mu byo wambara, maze n'abandi bose bakabimenya, bakabona uburyo wambara. Ni fashion. Rero iyi nishe nayo nyine irafasha, kandi nayo iraronka atari make, irafise CPM itari ntoya y'amadolari ashika 3.13. ni kuri ama views 1000 kuri video. Uyakwije baca bakwandikira $3.13. nawe uyikora kabisa, nawe ikagufasha cyane. Fashion nayo niyo yindi nishe nziza cyane wokora, maze nawe ukabonamo amafaranga, ukabonamo uburaro n'uburamuko. Wow, my sister, nawe ndakuzaniye nishe yawe kabisa, ndakuzaniye nishe yawe igira 9.
ni nishe yawe nziza, uzi kuri mwiza, uzi yuko ukora make up neza ku mubiri wawe, urabizi neza yuko wisiga karabero neza fresh ku munwa wawe, uzi n'ukuntu uzi gufata neza uruhu rwawe, my sister please ugomba kugurura channel yawe nawe maze ukabikorera mu ruhame, ukabikora neza cyane, ukabikora kuri YouTube maze nawe ukageneratinga amadolari, amafaranga. Rero naho uri mu Burundi aho uri hose, kandi murabizi ko dufite abakobwa beza mu bihugu byacu. Rero mwakagombye no kwigisha abandi uburyo bagomba kwiyitaho bakigira neza nkuko namwe muri beza, my sisters. Iyi nishe iraberekeye cyane gose, kandi ni nishe ubigira mbere kwanza burya uri uranamamaza ziriya produit mukoresha mu kuzisiga, kandi no bigize neza ashobora gushika kuri CPM nini cyane. Ubusanzwe igira CPM y'amadolari 3, ani kuri za views 1000 kuri video yawe, utangwe kuronka video views 1000 kuri video. Ariko ubigize neza cyane ashobora no kuduka cyane agashika no kuri amadolari 10 kuri CPM. Urumva yuko my sisters ni yanyu kabisa, ni yanyu, kandi muri beza mugomba kubikora neza cyane. Guys, tugiye kuri nishe igira 10, nishe y'abantu navuga babagabo, sabagabo nkuko umuntu abona ngo umugabo ni gihagararo, oya baba n'abagore, abantu bashikiriza amajambo aremesha, nishe bita motivation and spirituality, ni gutera intege abandi, kubabwira amajambo abakomeza. Ni nishe yo kuvuga amajambo akomeza, gutera gutuma abantu baba inspira. Rero hari abantu muri twebwe abantu bashobora kuja imbere y'abandi bakavuga amajambo y'indemesho, amajambo ashobora gukomeza abantu, amajambo ashobora kuvuga ati ahagurutsa abantu bakava mu cicaro kimwe cyo kwihebura bakaja mu kindi cyo kubona yuko bafite ico bamaze. Ni nishe rero bita motivation and spirituality. Hari abantu benshi bashobora kubikora bakaja imbere y'abantu bakababwira amajambo abakomeza, amajambo y'amahoro, amajambo abagira abantu bahamye, abantu bahagaze, amajambo yo kubaho neza, amajambo atuma baba abo bari. Umuntu wasanga yahoze mu bintu binabiriya bitagifisa akamaro, bitamugiriye neza, ariko yumvise y'amajambo akomeza, amukomeza, maze akaba strong kurusha, akaba umuntu muzima, akaba umuntu afise intumbero, afise intego agomba gushikako. Iyi nishe nayo ikaba ifise CPM tari nto, ifise CPM tari nto kabisa, kuva ku madolari 2 n'ibice 50 kugeza ku madolari 4, ni kuri za views 1000. My friend, ushobora kubikora kuko nawe abantu baragukunda, ushobora kuranya abantu maze ukabenspira. Okay, sawa. Nishe igira 11 ni nishe yerekeye buri muntu wese, umumama, umupapa, umwana, ukuze, umuto, kuko buri muntu wese arashoboye guteka. Ni nishe yerekeye guteka, nishe bita cooking. My friend, ushobora kuba uzi guteka neza cyane mu by'umwihariko, ushobora kuba uzi guteka neza, ushobora kuba uja mu gikoni abantu bose bagatangara bakavuga ati n'umunsi ko ari nakagiye, ko ari Joseph, ko ari Gatarina, ko ari inde, ibintu kabisubiriza kuryoha. Iyi nishe rero ubushakashatsi bwerekanye yuko yagize umuvuduko munini mu gihe ca pandemic, cyagiye ca covid, muravyibuka. Iyi nishe yarabaye boost cyane gose mu buryo budasubirwaho. Abantu benshi barazamuye uburyo bwo kwiga imitekere, kwiga uburyo bwo guteka mu bikoni byabo, baravyize kabisa, kuko bari bafise akanya ko kubibona, kuko nta bantu bari bemerewe kuja hanze. Ariko rero my friend, ndakwibutsa yuko uyu munsi nawe ari uwawe, ugomba kubijamo ukabikora kuri YouTube, nawe ikaguhemba. Ihemba yatari make, ifise CPM
y'amadolari 2 n'ibice 50 kuri video za views 1000. Ushobora kuzikwiza n'umwanya muto cyane mu isaha iminota 30 aya madolari ukayabona. Rero ushobora kubikora maze ukazobona n'ibifaranga byinshi cyane kubera ko uzi guteka, wabyigishije abandi, watetse neza, wafunguye neza, wanabyigishije abandi kuri YouTube kandi byanaguhembye. Tugende kuri nishe igira 12. Ni nishe gutembera, nishe bita travel, nishe gutravelinga. Ushobora gukora content aho ugiye hose, aho ugeze hose. Ugiye gusura ibikoko, ugiye kuraba muri mize, ahantu hariho hose uragiye uhakoreye content, hanyuma naho ukaca uyaploadinga kuri YouTube. Maze ino niche nayo ifise CPM imeze neza cyane, kuri ma views 1000 baguha amadolari 2, nariyo CPM niyo ipima. Rero nk'umuntu wari we wese aratembera, ukwiye gufata gahunda. Nimba ugiye gutembera, ushobora gutembera gusa, ahubwo shiramo n'akantu ibyo wabonye nabo bisangiza abandi kuri YouTube ko ugiye gutembera. Guys, nawe byo gufasha ukaba umuntu akomeye cyane, ukarya amafaranga nk'abandi kuri YouTube. Twagiye na nishe ya 13. Nishe ya 13 niyo bita fitness and bodybuilding. Nishe ya 13 rero fitness and bodybuilding ifise CPM ya idolari 1.60, ariko nayo ni nishe abantu benshi baraba, na cyane ugwaruka, urubyiruko rwa kino gihe. Abantu benshi bashaka gutakaza ibiro, ntibashaka kugira umubiri ubyibushe cyane ku buryo budasobanutse, bafise intego bashaka kuba abantu basobanutse, abantu barabika neza. Rero guys, my friend, uzi gukora siporo neza, uzi gukora yoga neza, uzi gukora ibintu bitandukanye mu bijanye no kwinonora imitsi, maze nawe ufate kamera cyangwa ufate telefone maze uyisetting hajya aye, hanyuma nawe ukore siporo yawe nk'ibisanzwe, maze gatoya uheze ugire editing nawe uploading, hanyuma ubiranze kuri YouTube, maze nawe wicira amafaranga, ubigiye nk'akazi kawe. Erega guys, nawe wogura n'inzu, wogura n'imodoka, kuko uzi siporo atana handi hantu ujya kuyikorera, ahubwo ari uko uyikorera mu nzu iwawe cyangwa handi hantu wagize gahunda yo kugira siporo, canke mbere kwanza bikanaguha n'amahirwe y'ukwamamara, maze nawe ukamamariza abandi, ukaba umuntu w'agaciro kanini cyane abantu bakeneye, kuko bakubonye ko uzi siporo, uzi yoga, uzi utuntu twinshi dutandukanye, uzi ko mwa kino gihe iyi si ikozwe na siporo. Okay, turagiye kuri nishe igira 14. Nishe igira 14 ni nishe itamenyerewe cyane, ntabwo imenyerewe cyane na caca kuno mugabane wacu wa Afrika. Ni nishe ya gaming. Nishe ya gaming, abantu bo mu za Amerika no bakunze kuyikoresha cyane. Ni nishe uyikoresha ashobora kuronka ama views menshi, bamukurikirana benshi. Ni nishe ikoresha n'aba biggest YouTuber events, nibo bakunze kuyikoresha cyane, kandi bakunze kuronka abasubscriber benshi cyane. Rero iyo nishe ikaba ifite CPM ya 1.40, nshatse kuvuga idolari 1.40. Ni ku bantu bazi kuyikoresha neza, nayo niyo yindi imeze neza cyane abantu bashobora gukoresha basa nk'aho barishimisha, ariko kandi yo kubaca n'amafaranga. Guys, twagiye kuri nishe igira 15, ariyo nishe ya nyuma muri mu manishe twabateguriye. Ni nishe iryoshe cyane, abenshi murayizi kabisa guys. Ni nishe bita comedy.
nishe yo gutwenza. My friend, urazi gutwenza no muhira barabizi, haba school kwishura barabizi, ahantu hariho hose barabizi, barakuze gutwenza, nawe ubwo urabizi kandi nta nubwo ubifitiye confidence. Uzi gutwenza abantu, uzi gukora ibintu bitandukanye, uzi gukora prank, uzi gukora utuntu twinshi dutwenza. Hitana telefone yawe cyangwa hitane kamera, maze nawe wicira amafaranga kuri YouTube, ugire comedy, ubikore kandi cyane, ukore neza cyane, maze uryohera abantu banagukunde, banagukurikirane, hanyuma nawe winjire mu mwuga w'abakoresha YouTube, ku mwuga wawe wa comedy, mu mwuga wo gutwenza. Nayo iyi nishe nayo nyine irafise CPM, nubwo atari niya cyane ariko aragwira, kuko prince abantu bagukunda nako baguha icizere cyo kuronka experience mu byo ukora, kandi nibo baguha iterambere mu mwuga wawe wa comedy. Murakoze cyane. Yari Lucide Odi.